turabaye ikaze abakunzi b'ikiganiro c'INTAHE gica kuri My Success TV. Uno munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe, akaba asanzwe ari umuririmvyi, umwanditsi, nawe akaba azwi ku izina rya Naomi Leila Irakoze. Ariko reka tumwakire atwibwire mbega Naomi Leila ninde, ya karibu cyane. Irakoze. Naomi Leila Irakoze umugore ndubatse, hama ndi umwana agira gatatu mu bana bane tuvukana. Ndi umuririmvyi, wabivuze, ndi umuririmvyi, ndakora, ndandika indirimbo canke amarticle, ndakunda kwandika. Narize humanité na université ndaziheza neza karibu ahanini. Urakoze cyane. Mbega Naomi Leila, wavuze ko wize, wahejeje, wavuze byinshi, mugabo mwatubwiye mbega murakijijwe? Ego ndakijijwe. Urashaka kutubwira gatonye ntayagakiza kanyu? Nakirijwe muhira muri 2007. Ubwa mbere numva ko nkijijwe kuko nakuriye muri famille isenga, nakuriye muri Sunday school, hama iyo parcours yose numva umengo Imana turazinanye, ndasenga ni sawa. Mugabo muri 2007 niho nagiye gutahura neza ivyerekeye agakiza, hama ndafata iyo ngingo, ndatura amajambo, hama ndakizwa. Urakoze cyane. Watubwiye ko kijijwe, mbwa turashaka utubwire gatonya imigenderanire yawe n'Imana. Mbega kuri wowe Imana ni iki? Imana ninde? Imana ni bimeze gute? Kuri jewe Imana ni umuvyeyi mbere ya vyose, hama kandi ni umuremyi w'ibintu vyose. Ni Imana y'icubahiro, Imana yo kubahwa, Imana nyene ni Imana nyene ibereye icubahiro, ni Imana yuzuye igitinyiro, mugabo yuzuye urukundo rwinshi, kandi ikaba umuvyeyi en même temps ivyo bintu vyose. Urumva igihe rero ndiko ndasenga canke ndiko ndakorera Imana, hajamwo ivyo bintu vyose. Ni en même temps umuvyeyi, mugabo en même temps umuremyi w'ibintu vyose, ibereye icubahiro. Si Imana imenyerwa, sindayimenyera nk'uko nomenyera uwo tuvukana, sindayimenyera nk'uko nomenyera abagenzi, nkayifata uko nishakiye, nkigira ibintu uko nishakiye. Oyaha, yuzuye igitinyiro, mugabo en même temps n'umuvyeyi yuzuye urukundo rwinshi. Donc Imana ndayibona muri ivyo vyose. Urakoze cyane. Mwatubwiye ko Imana ahanini numvise imengo Imana ni Imana data, ni umuvyeyi kuri mwebwe. Mbega vyawe bimaze gushika kuva ico gihe wakijijwe kakiretse umwe n'umukiza, vyagumye bimeze neza? Mwagumye mutera muduga canke vyarigeze gushika haracamo ikintu, haracamo ingorane? Nimba vyarigeze gushika, ni igiki mwakoze kugira ngo mushobore gusurmonta, mushobore kugaruka ku hafi ya data? Vyarashitse. Donc ntivyama igihe cose bigenda urumva biri straight, bigenda gutya, mugabo hariho amawo, hariho n'amaba. Rero hariho amaba uvuga ati ire ni yanyuma gose, harabaho igihemba kure y'Imana. Icangarukanye hafi yayo yari rwa rukundo rwayo, kumva yuko malgré ivyo narindimwo vyose, malgré uko kuja kure, yo iracanyakira, iracari kumwe nanje, ntinta kiretse ari je ndayitaye nkayiheba. Donc bingarukana hafi yayo, kumva kandi yuko atahandi numva ndi fise ubuzima atari muri yo, ntahandi numva ndyohererwa kuba canke niho twuva jewe nka Naomi Leila nkimenya atari muri yo. Nk'umwana yavukiye mu gisagara, nk'umwana yakuze abona utuntu n'utundi dutandukanye, kuba en même temps ushobora kubijonga, ukaba ukijijwe, ukaba ushobora gushikama mu Mana kandi ukabandanya ukomeza muri parcours yose wagize, ukaba ubunye uri umugore yubatse. Mbega ni iki gushoboza gushikama? Kwa ko dusanzwe tuzi ko bigoye ko umuntu yakiraga kiza mu gisagara, ivyo dusanzwe tubona babona ibintu byinshi bitandukanye bimusamaza, ugasanga biragoye ko umuntu ashikama kuco yakiriye. Mbega we ni iki cagushoboje, ni iki kigushoboza kuguma muri ubwo buntu?
nkaba nishura ngo shozwa byose na Kristo amigomezi kuko nk'uko bivuze vyavye ni ibintu vy'amabigoye biragoye kuko umengo ari ibintu bimwe bimwe utegezwa kwipriva hariho uko utegezwa kwigenza hari uko utegezwa gukora hari uko abantu bategezwa kukubona ivyo byose ukaca umengo hamwe uri kuja ahantu nk'uko umengo urugaranywe même temps uriko urasaza ndashaje kumengo sinaprofise jeunesse yanje kumengo sinaprofise umwanya wanje nkuko ndabafise mugabo plus bana n'Imana plus nagenda ndabana n'Imana niko ndagenda ndatahura yuko nta handi fise noja nta handi fise noba jewe hama nkuko muri Salomo abivuga ngo tout est vanité ukagerageza ukaraba ati ok ninaja muri ibi n'ibi 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 à la fin nza gukura mwiki ndi umuntu yiyumvira cyane rwose mbere yo gukora ikintu ugasanga ndiko niyumvira gutyo ninaja muri iki niki 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 nza gukura mwiki jewe niki nza kugumana ico nza kugumana est-ce kiraza kuba gifise ico gihindura muri jewe positivement canke négativement ugasanga ndaho hantu mugabo ikindi naco ni uko nagenda ndabana n'Imana gushika uno munsi ico nigenda kira préserve muri ubwo buzima bwayo donc c'est uvuga ngo hariho narabaye catégorie ku bintu bimwe bimwe mbwa bivuye muri uko kubana n'Imana kumva ati je dois me faire violence kuri ibi n'ibi n'ibi kugira mbandanye shike kuco nshaka gushikako yego donc waragiye hano kuvuga ati reka mfata ama principe ya nayo mugabo byose vyahereye muri présence y'Imana koze cyane hama mwatubwiye ko mukora ibintu byinshi bitandukanye wavuze kuririmba ko wandika apart kwandika indirimbo kwandika n'amarticle ibintu ufise n'akazi ufise n'umuryango kanatsinda ushobora gute kubijongla byose hama tukabona Naomi aguma ari Naomi nyene aguma excel aguma teraje imbere bigenda gute ngo ushobore kubimanaginga byose kubikora ukabikora muri excellence ndavyiga sinovuga ngo narashitse ahantu uvuga ngo umva ntezogira ibintu hari ibintu vraiment bikinsiga ugasanga kimwe nagihaye umwanya munini nya gusumba ikindi mugabo byose biva mu kuba ikintu cyose ukiga kugiha umwanya wacu ndazi ko ndi mu by'akazi n'akazi naho usanga nk'iyo ndonse temps iri libre canja directement mu kintu cyo kuririmba kugira ndondere kwandika sinovuga ngo birafise umwanya wabyo umwanya wari wose ndashobora kuba ndiko ndandika hama umuryango nawe urafise umwanya wawe ndazi yuko mvuye ku kazi ntashe vraiment mba ndi muhira nyene kiretse ko umwuga wanje nawe aririmba kiretse twicaye twara turirimbe canke tugire iki niki niki cakazana suje ku ndirimbo ndiko ndandika ugasanga tuyigiyemo gutyo onye mugabo ikintu cose ndiga kugiha umwanya wacu si ikintu mvuga ngo biroroshe ndacari tout au début nta kintu kinini nya ndakora kugira ndabimentene mugabo ndiga ku ikintu cose umwanya wacu wavuze ati iyo uri ku kazi iyo uronsengera ngo umwanya hari ukuntu wavuze ngo ucuja mu byo kuririmba bashaka ndakubaza mbega muri ibyo bintu byose wavuze ukora ni byinshi ni ikihe kintu nk'unye wo kubaza ati wotora iki muri ibyo byose ni iki wumva kiza imbere y'ibindi byose uvuga ati ibinye ndi prêt yo kubirekura ikinye mugabo bra niki wanje kuririmba kuririmba nico kintu numva kingize nuwo mbaza ati Naomi ninde cyane Naomi dufate yova mu byo ariko aragira byose nikihe kintu comwica canke Naomi umuconsidera gute nikihe kikubwira ko Naomi yapfuye kuri jewe Naomi apfa igihe atariko araririmba igihe ntariko ndaririmba mba numva umengo vyaheze nyene okay wavuze yuko watubwiye yuko bishitse ugatora nk'ikintu kimwe utora kuririmba reka twinjirira aho nyene mbega kuririmba wabitanguye gute byaje gute wavutse uririmba ni iki qu'est-ce qui t'a motivé ugira nyene uvuga ati jewe ahanye mfashe sindekura sinovuga ko navutse ndirimba ya narakunda umuziki hama muri famille hari abaririmbyi benshi cyane cyane kuri kote ya mama nkurira muri Anglicane nja muri Sunday school
hama ico gihe cose nari muri chorale y'abana buke hama uko igihe genda kiregera imbere genda ndifokaliza gose kuri ivyo vyo kuririmba hama hamwe ugasanga nka konti arambwira ati wewe ntukwiye kuririmbira inyi ugasanga cenja ngaho onye muga ntangura kuyifata oseyo cane umunsi bambwira ati ejo uzoturongora muri uyu mwanya wa worship uwo mwanya naciye mvuga ati vya bindi ni ibi hama gutyo uko ngenda ndabikora nkumva ko ni ikibanza canje ndi mu bintu vyanje hama ndabigumamo gutyo. Watubwiye ko usanzwe wandika mbega turamaze kubona indirimbo ya Naomi Leila mbega ni uyandikira cyangwa ufise abantu bakwandikira ko muvuze ko n'umugabo wasanzwe aririmba peut-être ni akwandikira indirimbo ni uyandikira canke ufise ahandi yantu zikura? Nije niyandikira mugabo ndatanga bagakosora kuko nandika uko ndavyumva mu mutwe donc ndatanga bakagosora mugahandi ho kanshi gushika nije niyandikira. Okay, ni uyandikira mbega ni gute uba inspiré kubera biratandukanye hari igihe peut-être ushobora kuba wandika uvuga ati uyu ni umwanya wanje wo kwandika ngira nandike kuri iyi sujet kubera bandika ku buryo butandukanye cyangwa ugasanga uravuga ati ndiko ndasenga peut-être hama ndumvise akamelodi kaje nshashamo amajambo kenshi biza gute iyo uriko urandika kugira wandike bihe biguhera he? Kwandika biza mu buryo butandukanye hari igihe usanga ari nka verse nasomye canke amajambo numvise umuntu akarigisha ubwo nyene nkabonamwo amaparole y'indirimbo canke nka mu mwanya wo gusenga nkumva akamelodi nkaca ndaka recording mu telefone nkaca kwiyumvira amajambo mu nyuma canke hari igihe ushobora kumva melodi umuntu ariko aravuza nkamubaza iyo melodi none urayifitiye amajambo oyaha ugasanga je ndiko numva beaucoup plus ama-instrument arimwo hama haheze umwanya nkashiramwo n'ayo majambo donc biza mu buryo butandukanye sinigera mvuga ati urumva ngira nicare nandika indirimbo abo mwanya ntibikunda muganda ndashobora kuba nicaye ahantu nk'ukuntu wanicanye nawe gutya anye nkatangura kwandika amajambo ntararonka melodi muga nkanzi ko paha pre melodi ndayironka canke ntayironse ndashobora kuba amajambo umuntu kanaka akambwa melodi igiriye canke avuga ati numva iyi ndirimbo ukuntu twoyigira yo bari indirimbo soit ari rock ejanye n'ikintu nyene gikubita gose canke ikintu citonda canke mbega urimba amasitile ayahe yose yije yose canke urafise izo uvuga ati jewe izo mvuga jewe ko nshobora kuririmba hariho amaslow zouk R&B n'amarock izo ni na reggae izo nizo nshobora kuvuga ati izo onye ndizi ndiko ndaziririmba mugabo izindi ni ibintu vyo kwiga. Narigeze ko mvuga yuko kera wewe wari uzi ko uzotamba mbega vyahindutse gute biracarimwo vyo gutamba tukurindire kuri stage yo kuratamba canke ntawe ubizi imana iko ibitangaza naho ku mwanya n'umwe turashaka kubana nawe Mirere kiratamba Jesus peut-être sinabizi ngira biracari indani canke sinzi mbwa nk'ubunye uwo guha beat turashaka kudutambira kugira uco yimpa nambe oya murakoze hama usanzwe uri umugore hama kandi turezi ko muri societe yacu abagore umenga bari ahantu binyegeje badaseruka cyane gose birakorohera nahe ma obstacle uhura nayo en tant qu'une femme iyo uriko urakora muri yo carrière yawe kuririmba kubera ko urazi ko iyo ubitanguye ucumenga menga uramenje menga nifise igicapo ciza birakorohera cyane uriko urakora muri yo carrière yawe en tant qu'une femme canke bon
ikintu ca mbere nuko sinigeze nemera ivyo culture itubwira byose ku bagore. Sinigeze nemera yuko umva utezwa guma winyegeje, utezwa kugira ibi ntabyo nigeze nakira muri jewe. Kugezaho rero ubu ndiko ndabikora mba numva umengo ndiko ngwana n'ibintu byinshi, mba ndiko ngwana premièrement na jewe kutipermeta kuja muri ico kivunga cose ca urumva ibintu bikunda ibintu birabe gose. Hama en même temps ndiko ngwana n'ivyumviro by'abandi bantu baza bakambwira ati ego warabigira ukiri umukobwa mugabo uri umugore urumva réserve toi. Hama ikindi naco nkaba mse mama wanje igihe cose yamambwira, igihe cose n'imbere ya Maria ashambwira ngo gukazohirahira ukagira Maria ukacagarika kuririmba tuzokwihurira. Nanje nkaba nzi yuko mpagaze kuririmba no bamfuye nkaca ngira n'umugabo aguma ampushinga bandanye ukora ico kintu. Donc ngwana n'ibintu byinshi mugabo umwanya wose mba numva umengo birashoboka, niba ntagishoboye no munsi ejo si cambandanya buke buke on va y arriver. Hama sinemera yuko bijya tubwira byose urumva uri umugore urumva ni kuca wicara ugahora ibyo wakoze biragejeje aho. Imana sivyo yavuze yuko yatanguje igikorwa cyiza muri je bizogisozera. Hari ibikorwa byiza ntegure kuva kera narabamwe nganda bigenderemwe. Rero sinibaza ko ari iyo myaka yonyene nabayeho iyindi izociba naho nyene ibikorwa bitezwa kubandanya. Hama nkaba nzi yuko kujya Imana iha message umugabo canke umuhungu akayivuga, niko impa message nanje, niko ishobora guha message umugore canke umukobwa akayivuga. Ntibivana rero n'imyaka canke ikibanza arimwo ndi umugore canke ndi umukobwa, oya ni kwemera hama ukabikora hama ugafacinga ivyo byose ayo maprejuje yose abahari. Murakoze. Donc nk'abakobwa canke nk'abagore bari bafise iyo passion nk'iyo yiwawe ubahanuye ko ubandanye? Ego babandanye birashoboka kandi fise abantu banyaspira gose mu kuririmba mu bya gospel. Hariho uwitwa Sisi Winans hamwe na Dena Mwana. Hama n'abagore bose bafise imiryango bafise abana. Dena wewe twavuga ko aragifise abana batonya paha ya Sisi mugabo bama bari constant mu gikorwa cabo ntibigera bahagarika, bama bari muri ivyo umwanya wose, ikintu cyose baragiha umwanya wacu. Donc nabo barumva ni n'abakozi b'Imana nyene barakora igikorwa bahamagariwe gukora umwanya wose. Donc n'abandi bose nababwira ati birakunda birashoboka mugabo byose bivana nawe. Imana ntizoza kugwagurutsa ku ngufu, cese nzoza kugwagurutsa ku ngufu. Wowe ni wadecide ati ngira mve ngaha ndagikore nzogikora kandi Imana izo biri kumwe nawe. Yego murakoze. Hama manager wawe mbega ninde? Twese manager ninde? Hama mwamutoye mwisunze iki mufatiye kuki mbega ni warashindire mwijoro hama Imana irakwereka image dazi byagenze gute? Manager wanje yitwa Akaba n'umugabo wanje. Hama namutoye gute? Oya vraiment sinasinziriye ama ndamutoye shani Imana yambwiye n'uyo ya mugabo nuko uko twagenda turavugana nkamubwira aho nshaka kugera ibyo nshaka gushikako yarabyumva beaucoup plus ata ama explication menshi nanze. Rimwe na rimwe akamfasha no gutora utudetayi tumwe gushika. Donc premièrement numva ati n'umuntu sinzoja kumexplica ibintu birebire, arazi umutima wanje arazi ico nshaka. Hama ikindi naco nuko afise sens d'organisation nininya iri poussé gose, ari organize ugadetayi kose warabibonye. Hama ntazokwigera yemera ko nkora ibintu amwaki, oya kandi ntazokwigera yemera yuko nemera ikintu kandi ndacemeye. Umwanya wose ambajije ikintu uracemeye acanza kumbaza ati okay urazi biri nyuma. Kaje usanga biriko binzana hano nanje kuvuga ati
donc nuko namutoye mu majambo make. Irakoze. Naomi Leila, nk'ubu unye mu Burundi dusanzwe dufite abantu benshi baririmba gospel ndetse n'izindi. Mbega ni igiki kigutandukanya n'abandi bantu canke nihe message iri particulier dukura mu ndirimbo zawe canke nuhe mutima ukomunika igihe cose urafite occasion yo kuvuga imbere y'abantu? Ikintu ca mbere nibaza yuko ari abantu je nkoreramo. Sinkorera mu bapagani mu badakijijwe, nkora beaucoup plus mu bakijijwe, niho vision yanje ihagaze. Kugira bitahure notanga exemple nka je na Prince turi different. Prince Mushindi yoja mw'ibarabara akavuga akagira amarape, mugabo je noguma ndamuraba bite. Mugabo Prince Mushindi vyo mugora kuza muri church nyene afata ujya mwanya, mugabo uwo mwanya mba numva umengo naho nyene ni mico kibanza. Hama le message que je donne ni premièrement guhimbaza Imana no kwitazira. Ivyo bikaca bituma uko ubikora bizana ubuzima mu muntu wese abikora. Donc partage uwo mutima wo guhimbaza Imana no kwitazira. Hama message ikaba ari siniko novuga kuruhukira mu Mana, kumva yuko Imana ari byose vyawe, kandi kuruhuka nyene kuronka akaruhukiro mu Mana, kuba rafreshi mu Mana, kumva ko usutse ibyawe byose imbere y'Imana. Ego. Urakoze. Mwatubwiye tugitangura yuko utagiye uraduga gusa, ariko byagera igihe ugaca mu bintu kumva ati aha never biranze. Mu misozi yose waduze, nuhe musozi uvuga ati n'ubu uraca wafize ko nk'icibutso, kubera ati byari bigoye cyane ko mbandanya, mugabo nabonye Imana imbere umwizigirwa. Hama hamwe n'ivyo ni ikihe cigwa wize, nihe lesson wahakuye wundi wese ashobora kumva akavuga ati arampaye aka kintu gikorera ko nanje? Ni umusozi unyigisha ku persevera no kuba patiente. La patience. Ugasanga ivyo nshaka canke uko mbona ibintu bitezwa kugenda uko nyene ubwo nyene, canke ico ndiko ndarondera mu muntu nk'abo dukorana mu gikorwa co kuririmba, ugasanga nimba ndagushaka ko par exemple Claude ubushitse ngaha ndabikeneye ubunyene, ugasanga hamwe ndiko ndakuzana ntuko wumva ikihe cose umbonye umpunga simbe patiente kuri wewe. Hama en même temps ugasanga sinaba ndiko ndaba patiente mu kibanza Imana yashizemo, canke ngo persevere mvuga ati bizoza buke buke. Naca mba ndarushe Mana, ndarushe vraiment, ndarushe, raba ndiko ndasubira inyuma, ndiko reka Mana nyarutsa ikintu camwe, nkaca mvuga ati ewa naje ndabivuyemwo, ndabihevye mu mutwe, nkumva ko ndabihevye, mugabo ejo mu gatondo ukazombona ndiko ndabikora, uje kumbaza nkavuga ati oya nabihevye, mugabo bikanga ko ndabivamwo. Donc aho onye narahigiye gose ko Imana yaranyigishirije, kubera kuhaba umwanya munini narize kuba perseverante. Nkavuga ati ok, peut-être ubu unye si produit fini, mugabo tugende ku ma étape. Hama hamwe ukumva yuko ndarushe ni étape, mugabo reka mbe patiente, reka ndindire, hari ibiri imbere vyiza. Donc asanga ivyo rero biramfasha muri carrière, kuba perseverante no kuba patiente. Naho bica biza mu yindi degré nyene atari nk'iya mbere, kuko ubu nca facing ama challenges mashasha, basanga ni ikintu uvuga ati ok, harya narabishoboye, ubu rero je dois faire x2 canke x3, basanga ni ibintu nk'ivyo. Urakoze. Twese ko Naomi Leila ari umugore mubatse, bientôt muribona ahantu muriko murarera abana, mbige niwatangura ntiyatangura kwinjamwo ayo ma responsabilité yose, uzobandanya uririmba? Kubera turazi abantu benshi, abarundikazi benshi batanguye baririmba nkuko nyene ko wanyu, mugabo hakagera ahantu kubera ko ama responsabilité abaye menshi
biranse abarahagaritse uzobandanya uririmba mbega wowe uzobishobora gute ko tuzi benshi byanse bizogenda gute kugira ubishobore nzobandanya ndirimba ntari umutego nihaye nzobandanya ndirimba nibyo nshaka nibyo nifuza hama sinoja kuvuga ngo urumva ngo namaze kupanga bizogenda ukuntu nuko oyaha mugabo ico gihe kigeze niho nzobona okay bimeze gutya ntezo kugira ukuntu nuko mugabo ego umwanya uzogabanuka peut-être hari uzosanga hari umwanya munini ntezo concentra mu muryango apana peut-être hari umwanya munini ntezo concentra mu muryango mugabo hariho n'undi mwanya peut-être nzogabanya nkawushiramo ivyo nariko ndakora uwo mwanya wundi sinzi ko nzoca mpeba akazi nzobandanya nkora mugabo Imana izompa ubwenge bwo kubikora ibyo onye hama ndasenga Imana cane izomfasha nzobandanya indirimbo izokunda Irakoze Naomi Leila nikihe kintu wumva muri wewe cane wumva udashobora gusezera isi utarakora nikihe kintu wumva ati iki kintu naho ibindi byose mbwa iki kintu ndashaka mana no mu isengesho senga uvuga ati mana iki kintu ndashaka yuko vraiment bazoja kumpamba nakirangije nagihejeje ico namasengera iminsi yose nuko noba umugisha ku muntu kanaka hama ico nosezera isi mvuga ati byaraheze nuko ibyo nari mfise byose muri jewe haba muri iyo kaye muri ibyo nkora by'Imana ndabibona biriko birakora abandi bantu inshuro irenze ibyo je naho ndabikora ico gihe vraiment nzoba numva ndi je suis au top ni sawa donc mana naho nosezera unyene nta kibazo mugabo hahandi nzoba nzi yuko narateragiye imbuto mu muntu umwe mugabo yameze bona ati kijya n'abajya ni sawa bameze neza bariko barabandanya bya bikorwa nyene aho vraiment numva umengo nzobandi apari mu Burundi gusa kandi ahandi hose ni guforma abadisciple novuga international yego Irakoze urashobora kuba mu Burundi ego nibyo ndashaka utubwire gatonya amajambo make twarabonye bimwe mu byo mukora mwarasohoye indirimbo hariho n'iyindi iri muri studio vuba cyane twashaka mutubwire gatonya ko byerekeye Shakina worship turamaze iminsi tubona twumva indirimbo vraiment z'ubwiza bamwe zidufasha kuba mu myanya Guhimbaza no gutazira naho uri muhira naho uri mu modoka uri kuragenda mbega Shakina worship ni iki uko ni ikintu gishasha tuzi kuri Naomi Leila ni iki gifise vision iyahe Shakina worship ikorera muri novuga ciza gufatana namwe nakubwira kare ni kuzana abantu mu mwanya wo guhimbaza Imana no kwitazira bitavuye gusa muri je soye yonyene mugano muri zijya ndirimbo zindi dusanzwe tuzi ni za ndirimbo nyene usanzwe uririmba muri eglise canke wumviriza mu radio mugabo hoho uzifatira umwanya ukwiye wo gusenga ni kukuzana muri atmosphere yo guhimbaza Imana no gutazira Imana Shakina worship nico ni aho uri kurahimbaza Imana hakaza ubwiza bw'Imana ukabana nayo muri uwo mwanya aho uri umwe wese ahari canke muri group y'abantu mukaba muri uwo mwanya wo guhimbaza biciye muri zijya ndirimbo hakaba ubwiza bw'Imana Imana ikabaganiriza ikabagenderera namwe mukumva yuko muregereye Imana. Irakoze turabashimiye cyane Naomi Leila turashimiye na ko mwadutumiye mwakoze kutwitaba mwakoze kudutumira hama imbere yo kudusezera turashaka ga freestyles watubwiye ko ibintu byinshi cyane gose nitwevuga ngo tubiheze turashaka abantu bahora dukurikira ubunye ikintu nyene wumva ukikira dudubiza muri wewe nimba wumva wo dusengera nimba wumva wo turirimbira karirimbo tugaheze gigakoma nyene sanzwe arico
nimba wumva ijambo tubwira like be free kora uko uriko uravyumva muri wewe. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Mana ndawushima kuno mwanya mwiza twaronse wo kubana hamwe Père Celeste. Data mwiza ndasenga ngo mwami mwiza ku muntu wese azokumviriza mwami mwiza ino video mwami. Reka data wera hagire ikizohinduka muri we mwami mwiza. Umuntu wese data wera aze yugurura umutima we mwami Yesu Kristo kugira ngo akubone. Data wera ubuzima bwiwe ubuzima bwawe butembe mwami mwiza mu buzima bwiwe mwami Yesu Kristo. Mana ndahezagiye my success TV reka ibandanye iba canal mwami mwiza ukoresha data kugira ngo ushikire benshi cyane mwami mwiza. Reka data mu byo dukora byose ukomeze ushigwa hejuru maze ukwegere ko benshi mu izina rya Yesu Kristo twisenze amen. Abakunzi b'ikiganiro cy'intahe turabashimiye cyane, turabashimiye ko mwabanye natwe muri uno mwanya mwiza, twizere ko mwafashijwe. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira hamwe n'umutumire mushasha mwarahezagiye. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Zindueno kugushima, nzanweno kurabu giza bwawe, nje kukubwira ko ngukunda, we undutira byose, kuko kubana nawe ataco nobigereranya. Nzinduwe no kugushima,
ndagushimiye n'ingenu nyitayeho warakoze ndagushimiye urukundo rwawe ndagushimiye n'ingenu nyitayeho warakoze naje kugushima nje kukunamira nkubwire kurima nayanje wuzuye nk'urukundo urabereye wambereye mwiza mukiza je naje kugushima nje kukunamira nkubwire kurima nayanje wuzuye mu rukundo urabereye wambereye mwiza mukiza nabihari byo nandukanya na wewe nabiriho byo nandukanya n'urukundo rwawe nta rupfu nta bugingo ibyo ndabyemejwe wewe mana uri nkuru n'amajuru niyo kwigwamo icuri kuko mana uri nkuru nibaza ko musi nkasanga urengeye byo nibwira kuko mana uri nkuru himbaza uhoraho mutima wanje tazira izina